ugato gato chemino game ndi mtu nubwo ni musi yizuba walai oje oshaka gafuto nubwo navukiye ghetto ninyitse nkariyo na nkota ariko nawasha myoto nubwo butema mbutera amapoto mwana mwiza uteye neza uri so beautiful mwana mwiza sinda kubona kidefo izosohoka kandi indirimbo imeze neza indirimbo ifise amasanamu meza indirimbo izoba yahuriyemo abakomediye bose bo ngaha Nyanzarake numva ko azoba ari indirimbo imeze neza yakoze no mu director abizi man respect director respect kabisa ingaruka nyene mu muziki urahura n'ingaruka kujyanye n'umuntu ahura n'ingaruka mu bindi bintu narashobora kuza gukora ndaraje gukora indirimbo ndagenda kumu producer nkorera indirimbo hama arandaza hanze mugabo byose nyene ninde nabona producer Naweshoboye kuvuga gusa nzomuvuga undi yakuraje hano people. My name is Chibudi Chibudenga Mnyama Simba from City from South aka Binela Dan Sharpshooter yantare mu manuko ndakubwira ati nibutari bwa kandi subscribe ini a recap Burundi TV for everybody hose ndibaza mwana ntahura nje Simba from City behind the camera sema cameraman yakuzana maimaja meza neza cyane hama muri tarigano byo kuzana impano nkabazanira abajene bari very talented tukaganira nabo mukamenya ko bafite impano ndi kumwe n'umusore ni mushashi imbere zanyu ariko ndifuza ko kumwakira kugira nawe agire icyo tubwiye brother nimore kabisa karibu mu kiganiro ego nifuza kubatakuzi bashaka kumenya ati mbe ndi kumwe nande azina kiwanje ni Mr. Musediki the present hapa feature Mr. Wani Madola because they are strong in harmony hapa amazina ko ari menshi cyane muga kuri YouTube nditwa Edkid page ni Edkid kandi nkabasaba yuko boshobora kuza kumfollowing Edkid nashaka imbere ya byose umpe freestyle gato freestyle sawa mwana mwiza uteye neza uri so beautiful mwana mwiza sinda kubona kidefo you are mine my way never kuguheba never iwawe forever za kugurira kasava mu rukundo utahava kukugonka ukunda ndagwiyumva iwawe abiwait kuba ndi nacishijemo akarongo futi man nankene burya bo uraze hip hop ni hip hop nayishoboye kabisa ma freestyle ya hip hop imisegonde mike cyane icane za kugira bakubona ba fix neza ugato gato chemino game ndi mtu nubwo ni musi yizuba walai oje oshaka gafuto nubwo navukiye ghetto ninyitse nkariyo na nkota ariko nawasha myoto nubwo butema mbutera amapoto man okay Edkid bisigura iki Edkid ndovuga ni izina ndahawe n'abavyeyi Edkid nyene urumva abavyeyi banyitwa Edwin niumva ndacenkereya ku izina ry'ubuhizi amacha nditwa Edkid reka tugamire kubatakuzi bashobora kumenya basi bashobora no kugutahura burya Edkid ninde kubatamuzi Edkid ni umuririmbyi asanzwe abikora neza ari mu game y'umuziki okay nonga ndibuza abakunzi ba Eric Burundi TV nishikiye mu buheka naje mu buheka gutembera muri zone kazira bagene soko none muri buheka niho ndi nabazaniye umusore wanyu mu buheka hano vuga ni muri commune Nyanza yagutse province Burunga yagutse nabazaniye umusore wanyu reka tukomeze kuyaga nawe ugitangura umuziki nize ntambamye wowe wahuye nazo je nkitangura umuziki kabisa ndarahuye n'intambamye zigoye cyane ku buryo numva yuko umuziki noshobora kuwuheba ego zategwa niki nikujyanye n'urumva mu gihe umuntu abari mu kintu ashobora gutegura n'ingaruka yake ingaruka nyene mu muziki urahura n'ingaruka kujyanye n'umuntu ahura n'ingaruka mu bindi bintu narashobora kuza gukora ndaraje gukora indirimbo ndagenda kumu producer nkorera indirimbo hama arandaza hanze mugabo byose nyene ninde nabona producer Naweshoboye kuvuga gusa nzomuvuga undi yakuraje hanze yandaje hanze kabisa kandi waje iwiwe nk'umukiriya mugabo nta shavu ndamufitiye nta kinda mufitiye uko tumutanamuvuze bintera ishaka yo gukora kugira ngo nzoshike imbere sivyo nyene gusa
ni ibintu byinshi nyene nubwo jewe byashikiye hari n'abandi bibashikira gusa ibidushikira muri industry y'umuziki ni byinshi. Ikindi urashobora umupromota ukamuha amahera mugashobora kuvuga na yuko ashobora gupromotinga mugabo ugasanga indirimbo yawe isize ko rimwe canka gupromotinze rimwe asize ko ifoto kandi wamuhaye amahera. Rero ikintu gusa ndosaba nk'umupromota mu gihe ubona ati ibi bintu ntavyo shoboye canke ntavyo ngize gute hamwe ndabifitiye uyoreka siyo gusa kuvuga ati ngo mpanda gupromotinga mu gihe wowe umuhaye amahera akaca gupromotinga rimwe akagira nti hajya biraryosha umuntu mu gihe uvuze ati ngoma ndagufashe ahubwo bijya vyaguhaye kakaba nk'agasoda mugabo ugakora nk'ibintu bikurimwo ku buryo nimba ari kuri rimwe ukamusitsa kuri 10 niho ngaho bumutejeje intambwe siyo gupromotinga rimwe ukacubireka usanga namwe mu kiduga bicaye baca intege bikaduca intege kuko ushobora gusanga umuntu yikokoye akaguha utwafise mugumba utwafise ukacu usanga nawe naho uradutwaye mugere kuza kurondera utundi no mu vyunguka vyiwata nico winjijemwo manje usanga bibabaje cyane. Okay, tureke kuri kinacho ikintu cyatumye winjira mu muziki cyabaye cyane nuko umuziki ndawisanzemwe mbona afise talent kuko ndatanguye ndese ntamba muhira mugabo ntabona kubera ko bivanye urumva ukiri muhira ukavukira uri muhira nyene ubu taramenya mu mutwe utariyagura utaramenya ibindi n'ibindi muga ndaratambuko nyene nka dance kumvo zuko haragera igihe nyene abantu barandondera basiga muri groupe yo gutamba ndatamba nyene ndatamba ndese kaza turagenda mu biro ruko nyene haragera igihe rero nabo baca barangambanira yani savye ikintu umuntu mugenda atama nkasaba ikintu nk'umuririmbyi akaca adashaka kugira naye cankora indirimbo yo guponda abaririmbyi bo mu gihugu ciwacu iyo ndirimbo kira trendinga nubwo ntari ndayirekure ku buryo umuntu yagana avuga ngo urya mudoga agomba rekura indirimbo aponde banaka iyo ndirimbo rero ikirampa hiti nanje baca baraza kundondera nuko acha dukorana indirimbo ya mbere nja muri studio kuva n'ubu ndacyakora. Ugerageje kuraba abandi baririmbyi bagenza abo hari ubufasha bwose baba bakwereka we kugira ngo biguhe ingufu nazo kubandanya. Ego ivyo birabaho kandi birashika kandi namaze kubibona harimwo nyene abo mbona bashaka kumfasha kandi nubwo bitaraja mu ngiro mugabo nkumva yuko basi nkagira ikizere muri jewe. Ugerageje gufatira mu muziki ukora n'icyo kintu maze kunguka mu muziki ikintu cya mbere maze kunguka mu muziki ibintu bimaze kunguka mu muziki ni byinshi cyane kuko nahampagaze ndahagaze kubera ko nawe naho urumva turi kumwe kubw'umuziki nanjye twamenyanye kubera uri muririmbyi umva iyo hatabivye urumva nawe ntiwari kumenya amakuru yako bigeze kujabuka hanze y'u Burundi warugenda icyatumye njabuka jewe nuko nari ngiye ku muhira ahantu ho twava ngiye gutembera hari imiryango dufise imiryango. Okay, umvana se kubw'umuziki oya si kubw'umugusa vyose vyarimwo ndagiye fise gahunda mugurumva icambere gikuru n'umuryango akacakurikira umuziki. Okay, ugerageje kuraba nuwe muririmbyi wifuza gukora korabona amakwemerewe abaririmbyi mpembe gukora ndifuza gukorana nabo aha mu gihugu ciwacu ni beshi cyane. Okay, wofise imyaka ingahe? Chefise imyaka fise imyaka mikeyi cyane. Igitigiri ntibikunda kukivuga igitigiri wapi nsishimye kukivuga kabisa. Numvise ngo urafise urutonde rwo gusohora indirimbo shasha kandi ziriho indirimbo ziriho kabisa kandi nyinshi cyane ziri muri projet gusa hakaba n'indirimbo izosohoka ku munsi wa gatanu rero nifuza yuko 13 z'ukwezi kwa kabiri ego niho indirimbo izosohoka kandi indirimbo imeze neza indirimbo ifise amasanamu meza indirimbo izoba yahuriyemo abakomediye bose bo ngaha Nyanzarake numva ko azoba ari indirimbo imeze neza yakozwe n'umu director abizi man respect kabisa ndibaza arakubona reka tuboneka bagenda kurangiza ikiganiro ariko tutararangiza nifuza ibintu bitatu wankawe mu mwuga wo kuririmba. Cyo ikintu ca mbere ndanka kugara je nuko ukora ibindi byose gusa ndanka umuririmbyi aza kugara kubera ko ibi byose erega hajya umuntu urabona gukura kumusani
nabo bakuru biwacu siko kubwabo si bene gusa ubu ntiboshobora gusambuka inzu uyubatse gusambugwa n'umuyaga nabo nyene hajya harimo hajyamwe abo baririmbyi bose umva bahagaze uwo baka ivyo bafise yaba YouTube page na management akacamureka wosanga mu muziki aciye akwama rero gikuru naje uko ndi umbona umuntu we hankurikirana no sho uvuga yuko ntoshobora gutera imbere ahubwo nkurikiranye nanje ndoshika imbere nk'abajya kuko nabo nyene batanguye ukunyene rero barinze murinze mu supportinga naje nashobora gushika hajya nubwo bikiri hasi hajya baririmbyi benshi urinze ubaka ukavuga ati subiramwo zero tayari nabo nyene wobona yuko umengo ntaco bashoboye twese hatubaye kubw'umufana mu nkurikiranye mukaba 10 mukaba 20 mukaba murabi wanje mba mpagaze neza cyane urafise management management ntayo office gusa ndafise ubufasha nyene butoyi bw'abantu bamwe kugira ngo igikorwa kigende neza ariko ndavyipfuza yuko ndoronka nanje ubufasha kuko bajya bose bahagaze yaba badukuriye bananiri bande banashimye kuvuga bakuru nabo nyene bafise support imwe ikuze kandi murakoze cyane idikiti none ndambwira abakozi ba Eric Burundi TV yarije Simba from Sile aka Bin Laden Shapshuta mu kiganiro ndi mu buheka nabazana impano yo muheka kwa urabanza bankunja mu buheka nahishikiye nabazana idikidi umusore mu buheka muri zone kazira bageni kuzunguruka imipaka mbere ko ntangura kujabuka mu zindi ntara njamuke mu bindi bihugu reka manze mfunge nzuguruke mitumba yose amazone yose hose ndabazanira impano imbere yuko ngenda sinzogenda muvuga ngo muranyishuza ramadeni munyishutse hama behind kama sema ikamera kuzana ama image ameze neza ndabakunda cyane nonge nashimira na Mr Bonge Ball ku ngoro ni bar imeze neza bari batumira kuza impande ya wa home akote uri kugenda ku rukono cyangwa mabanda ni mu kubamfu gusa uri ku mashuri ya home tukata mu kubamfu ucabenja kwa Bonge Ball ucusanga ibinyobwa byose cyane ndabashimira support n'anyunguruje kugira nshike mu buheka urazi gushikaho n'ibihumbi nka 30 kugana no kugaruka arugera mfungurira ndamushimiye cyane murakoze cyane.